bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira kuri uyu munsi mu gitabo ca mbere c'abami igice ca 6 umurongo wa 37 gushika kuri 38. Abami ba mbere igice ca 6 umurongo wa 37 n'umurongo wa 38 handitse ngo: igihe batanguriye kubaka itanguriro ry'iyo ngoro y'Uhoraho, hari mu mwaka ugira 4 Salomo ari ku ngoma, mu kwezi kwa Zivu. Mu mwaka ugira 11 mu kwezi kwa Buru, ariko kwezi k'umunani, barangiza iyo ngoro n'ivyayo vyose nk'uko icitegerezo cayo cose cari kimeze. Nuko yamaze imyaka 7 ayubaka. Bakunzi muriko muradukurikira, reka ndabwiye nti kaze muri ku kwezi k'umunani, ukwezi kukuzurizwa gose ibikorwa vyiza vyose mwatanguye murimo canke mugira mutangure. Uku kwezi musozere neza, uku kwezi mwinjizwe mu mwuzuzo, mwuzurizwe kabisa. Imana ishimwe cyane. Uyu vyamutwaye imyaka 7, umwami Salomo vyamutwaye imyaka 7. Sinzi wowe imyaka bimaze. Ukwezi k'umunani k'umwaka kweze kwarabayemwe ibintu bitoba vyarakunejeje canke vyabaye vyiza. Reka uku kwezi kukubere kwiza cyane, kuguhanagura amosozi kandi kuguha indirimbo nshasha. Imana abigiriye Salomo, nawe bikugirire, kuko biranditswe mu Filipi ngo ndazi neza ntakekeranya yuko yatanga igikorwa ciza muri mwebwe izogisozera ku munsi wa Yesu Kristo. Imana rero ikugirire neza wewe n'abawe, ushike ku ntumbero yawe, ico watanguye ugiheraheze. Hariho abantu bama bategwa bahura n'ibitero bagatangura ibintu ntibabiheze, bakabicira hagati, ahandi bakabiheza nabi, bakabiheza uko batagomba. Ndakwifurije guheza neza kubw'icubahiro c'Imana no kubw'umunezero wawe. Ukwezi kwiza, ukwezi kukuzurizwa mu vyawe vyose. Nkundira ndagusengere. Haleluya. Data niwe muremyi w'ibihe, niwe ugenga ibihe, niwe utegeka ibihe. Ndakwinginze ngo ugire neza uyu yankurikiye canke abankurikiye ari benshi. Mana, ubahe umugisha bavuye hasi canke bicaye, ubahe umugisha bakora canke baruhutse, ubahe umugisha batanga canke bakira, ubahe umugisha mu gisagara no mu mitumba, ubahe umugisha ku murango no mwijoro, ubahe umugisha imbere n'inyuma, iburyo n'ibubamfu, haruguru no hepfo. Babone umwuzuzo, babone kugirirwa neza muri ku kwezi, bahanagurwa amosozi, bahabwa indirimbo, baheze bavuga ati koko Imana yabishoboje Salomo, na je yabishoboje. Urakoze mwami, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza wacu, amen. Murakoze kudutega yombi, kandi murakoze kwaba musangiza abandi ubutumwa bwiza no kuraba kuri YouTube, kuri application ya Eglise Vivante, kuri Facebook, kuri Twitter ya Eglise Vivante, na WhatsApp. Iyo nimero muze kwandika kugira ngo bashobore kubashirako, kandi muhezagirwe, muhezagire n'abandi. Ukwezi kwiza, murakoze.